Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino kuko twama twabikoze tubashikiriza amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano bivugwa muri politike bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi vyose mwanyegejwe biba biriko biragarukwako cane irya nino muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru ateye ubwoba ariko aravugwa nga mu gihugu c'u Burundi turaza kubabwira amakuru ariko aravugwa kubijanye n'icuka cibi cibandanije gututumba mu bategetsi ba CNDD FDD ariko turibanda cane cane ku cuka cibi kiri hagati y'umukuru w'igihugu President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo kwa twababwiye amakuru ajanye n'inyinyurana riri hagati ya President Evariste Ndayishimiye n'urongoye igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo ivyo bagiye barapfa ni byinshi kwa twababwiye ibijanye n'aba ofisiye kuri ubu ngubu bari bapfunzwe bazira yuko bakoresha imiduga ya gisirikare mu kunguruza inzahabu za General Prime Niyongabo ndetse n'ibindi bihangange ubwo President Evariste Ndayishimiye rero yamenya ayo makuru yagize umujinya mwinshi cane nibwo yakagiriza General Prime Niyongabo ko nyine akoresha ibijanye n'umutungo w'igisirikare akawukoresha mu nyungu ziwe mu gihe byari bizwi yuko abagabo basanzwe bafatanya mu kwimba inzabo muri Congo ndetse n'amafaranga bahabwaga na President Felix Antoine Tshisekedi wa Congo kubijanye n'abasirikare barungitswe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri ubu ngubu General Neva akaba yashaka kuyashira mu mufuko wiwe wenyine ari vyateye President Neva gushwana na General Prime Niyongabo ubwo Niyongabo yamenya ivyo vyose agaca avuga yuko ingabo z'u Burundi zitabandanya gupfira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe n'amafaranga avayo atagira ico amariye abarundi maze ayo mafaranga akabaja mu mufuka wa President Evariste Ndayishimiye kubw'amasezerano yagiranye na mugenzi w'igihugu ca Congo President Felix Antoine Tshisekedi tubutse yuko intambara zo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ariyo ntandaro yo gushwana kuri hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo kuri ubu ngubu ibintu vyabandanije gukomera cane amakuru tubazaniye muri kano kanya nuko nyine bivanye n'intambara ziriko zirabera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo intambara zishamiranyije igisirikare ca FARDC insoresore za Wazalendo ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR umurwi w'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane kuri ubu ngubu aho izo ntambara nyine ziriko ziradukira n'u Burundi turaza kubabwira amakuru ajanye n'imyerekano ngo yoba iriko irategurwa na President Evariste Ndayishimiye mu bihugu bitandukanye iyo myerekano nyine kazagenda irabera ahari ambasade z'u Burundi iyo myerekano ikaba igamije kwereka amahanga yuko u Rwanda ataco ririko rurakora kugira ngo amahoro agaruke muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere mu gihe u Rwanda rushinja canke rwagiriza u Burundi kuba bafashanya canke bifatanya n'umurwi w'inkorabara wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ho nyabwoko ryibasiye abo mu bwoko bw'abatutsi no kuvuga ko nyine uwo murwi ari FDLR mu gihe u Burundi nyine buha intwaro FDLR maze FDLR nayo nyine igaha u Burundi inzahabu bahora bimba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri ubu ngubu vyunyutse mu gihe bahora bahana ivyo ngivyo mu bijanye n'igisirikare kuri ubu ngubu noneho bari gufatanya vyeruye n'umurwi
n'imirwi ifatanya n'igisirikare ca FARDC harimwo na FDLR yasize ikozaho nyabwoko mu Rwanda, maze FDLR kuri ubu ngubu bikaba bivugwa yuko yoba iriko irahabwa imyitozo ikomeye cane ya gisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bakaba bariko barashirwa ku mupaka uhuza Burundi n'u Rwanda kugira ngo bitegurire iki gihugu gutera icyo gihugu cibanye c'u Rwanda, kuko amakuru ariko aragenda aradushikira abivuga co bikoze icuka si ciza haba ku mpande z'ibihugu vyompi, igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanye c'u Rwanda, mu gihe n'igihugu c'u Burundi cyagiriza igihugu cibanye c'u Rwanda kuba gicumbikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza mu mwaka wa 2015, harimwo General Godefroid Niyombare. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko amaze igihe ari mu mashamba ya Kongo, kandi ari nako afatanya n'umurwi wa M23 mu ngwano uriko uragwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa yuko amasezerano M23 yoba yaragiranye n'abarwanya leta ya Gitega ari ayo kuba babafasha mu gufata ibisagara muri Kongo canke gushika ku masezerano arambye, maze nabo bagafasha gukurako ubutegetsi bwa Gitega, ibintu bibandanije gutuma akarere gatutumba mwicuka cibi cy'intambara cane cane mu bihugu nk'igihugu ca Kongo, c'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Kuko nari mpejeje kubikubwira nyine, ivyo byose reka tugende turabigaruka ko muri no nkuru twaguteguriye. Ariko mbere yuko dutangura ivyo byose twababwiye, reka mbanze ndakwibutse ko nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, Uburundi bwateguye imyiyerekano yo kwibasira igihugu cibanye c'u Rwanda. Amakuru ava mu Burundi aravuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura imyigaragambyo canke imyiyerekano igamije kwibasira u Rwanda, izabera kuri za ambasade z'ibihugu bitandukanye. Kuko amasoko yacu abivuga, amakuru avuga ko iyo myiyerekano imaze gutegurwa n'abayoboka umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD, itegekanijwe kuba ku wa gatandatu, hazaba ari nko kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa12. Ni imyiyerekano bitegekanijwe ko izobera imbere y'amambasade y'ibihugu birimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda, Ubufaransa ndetse n'Ububirigi. Abazaba bari muri iyo myiyerekano ngo bazaba bagiriza u Rwanda kwica amasezerano y'i Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru abandanya avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwateguye iyo myiyerekano mu rwego rwo kunezeza inshuti yabwo Somambike Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burundi bukomeje kwigaragaza nk'uburajwe inshinga n'amasezerano y'amahoro ya Washington, mu gihe u Rwanda rumaze igihe rubushira mu majwi rugabisha ko Burundi bukorana n'imirwi ishaka gukurako ubutegetsi bwa Kigali. Mu gihe aya masezerano yashizwe ko imikono muri Kamena uyu mwaka, mbere yo kwemezwa na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa12, ategekanya ko imirwano ihagarara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'iki gihugu zikomeje gufatanya n'abarimwo ingabo z'u Burundi mu kugaba ibitero bikomeye cane kuri AFC M23. Twibutse yuko Burundi by'umwihariko bumaze igihe
bwarahinduye ikibuga c'indege ibirindiro vyifashishwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugaba ibitero kuri AFC M23, dore ko iki kibuga ari naco cifashishwa mu kugaba ibitero vyo mu kirere ndetse no kujana intwaro n'amasasu ku rugamba. Ingabo z'u Burundi kandi zikomeje gufatanya urugamba n'umurwi w'abaroberi ba FDLR, ndetse amakuru avuga ko hari abagwanyi b'uyu mutwe canke b'uyu murwi bacumbitse ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe amasezerano ya Washington asaba ko uyu murwi urandurwa burundu, aho bivugwa yuko uyu murwi rero ufise ibirindiro bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abategetsi bakomeye bawo bakaba bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibibandanya gutuma u Rwanda ishavu rizamuka cane, aho bivugwa abasirikare bavuye muri uwo murwi mu gihe Uvira yafatwa bakinjira mu gihugu c'u Burundi, bakaba ariko barahabwa imyitozo ya gisirikare kugira ngo baje ku mupaka. Twarabwiye ibijanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku mupaka, ibi vyose rero bikaba biriko bitavugwa ko rumwe n'urongoye igisirikare c'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho urongoye igisirikare c'u Burundi avuga yuko ata mpamvu yo gutera umubanyi, ko iyo umubanyi atewe nawe bikugira ko ingaruka zikomeye cane, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'ubucuti afitanye na mugenzi w'igihugu ca Kongo, kavuga yuko hako uru rugamba bariko bararwana arutsindwa yahitamwo agapfuma agapfa. Bibandanije babaza bamwe mu basendede FDD babona yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abiciye igihugu bamaze imyaka n'imyaka bagwanira kuri ubu ngubu kikaba kigeze aho umwansi ashaka, aho General Prime Niyongabo yagiriwe ushavu rikomeye cane na Perezida Evariste Ndayishimiye, maze akandika dekere imukura mu mabanga. General Prime Niyongabo amenya ivyayo makuru, maze arinjira mu biro vy'umukuru w'igihugu arayishanyura. Abari ngaho bose baramama babwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko atashamirana n'urongoye ibiro bikuru vy'igisirikare, kuko amakungu yaca bibona nabi kandi atakemerera Ndayishimiye ko apfunga General Prime Niyongabo, mu gihe ibihangange vyinshi bipfunzwe cane cane igihangange General Guillaume Bunyoni. Twarababwiye inkuru ijanye n'ukugene General Prime Niyongabo mu vyo bariko barapfa na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibijanye n'ipfungwa ry'abaofisiye bapfunzwe bazira yuko bakoresha imiduga ya gisirikare mu kunguruza inzahabu bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaofisiye bari bapfunzwe mu ibero rya Mpimba, maze bagishikayo General Prime Niyongabo aza kubafunguza, maze Perezida Evariste Ndayishimiye aragira ishavu rikomeye cane, nibwo yumviraga kwandika dekere ikura mu mabanga General Prime Niyongabo. Ariko abandi basendede FDD ndetse n'abandi bakomeye nga mu gihugu c'u Burundi bamwira Perezida Evariste Ndayishimiye ko ivyo bintu bitaca bimugendera naza, mu gihe General Prime Niyongabo agize imyaka 13 arongoye ibiro bikuru by'igisirikare, no mu gihe nga mu gihugu c'u Burundi hari ibibazo vyinshi cane bikomeye bihanze igihugu, harimwo ubukene bukabije, ibura ry'igitoro, ibura ry'ivyankenerwa, aho abarundi kuri ubu ngubu bariko bararira ay'ikivumvu. Abasirikare b'u Burundi abenshi baraguye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu makambi ya gisirikare. Kuri ubu ngubu harimwo abasirikare bakeya bivanye n'uko benshi baguye muri Kongo. Ibikoresho vyose vya gisirikare vyinshi byarakoreshejwe. Kuri ubu ngubu Burundi bugeze aho umwansi ashaka, bamubwiye yuko gukura General Prime Niyongabo ari akaga gakomeye cane ku Burundi. Biri buze guherera he? Mu kandi kanya turaza kubabwira andi makuru ahambaye cane co bikoze. Igihugu c'u Burundi kirashobora kubandanya kishaka gutera igihugu cy'ububanyi cy'u Rwanda, ariko nanone u Rwanda narwo rurashobora guhaguruka maze rukiyamiriza ibi vyose, hakaba havamwo n'ingwano zikomeye cane. Ico bikoze bamwe n'abandi babona yuko ibintu bidahagarikiye mu maguru masha, ibintu birashobora kumera nabi. Mu kandi kandi turaza no kubabwira ku makuru ajanye na kudeta ibandanije gutegurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, namwe mu badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye
ndabaramiye mu kandi kanya makuru turiko turabategurira turaza kubabwira byinshi biriko biravugwa cane irya nino. Bibe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.